Ndabaramukije cane bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu mutaramanye na jewe nsanzwe ndabatunganiza nkongera nkabashikiza kino kiganiro igitondo gishasha nkaba ndi jamvye Imana irambona nkaba mfise kandi n'amajambo nagomba ko dusangira muri kino kiganiro igitondo gishasha c'uno musi ngomba ko dusoma amajambo tubona mu gitabo c'itanguriro ni mu gice ca 5 duca dusoma duhereye ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 24 turabare amajambo ingene avuga ijambo ry'umutwe rivuga ngo uruvyaro rwa Adamu. Murongo rero wa 22 rivuga ngo Henoki amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Imisi yose Henoki yamaze yabaye imyaka 365 kandi Henoki yagendana n'Imana araheza ntiyaba akiboneka kuko Imana imujanye. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha c'uno musi n'amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro ngomba ko dukuramwo ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana. Iri jambo turibonye muri ano majambo dusomye kuri uyu Henoke bibonetse yuko ngo yagendanye n'Imana imyaka ingana n'300 yose, kuko ngo yamaze imyaka 365 ariko ngo mugabo muri iyo imyaka yagendanye n'Imana no kuvuga ngo amaze gutangura kugendana n'Imana yari amaze imyaka 65. Inyuma y'iyo myaka 65 yagendanye n'Imana imyaka 300 yose. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero ngaha muri Bibiliya cyangwa se mu mvugo ya Bibiliya bavuze kugendana n'Imana bagomba kuvuga imigenderanire myiza hagati y'umuntu n'Imana. Bavuze kugendana n'Imana ntibavuze ngo ni defile de mode, novuga ngo bagiye kumbuye kwa kundi abantu bagenda bagatambuka bagafata n'urugendo bakaduga imisozi. Suko bagendana kumbe novuga ngo mu buryo bw'umubiri, mu buryo physiquement, ariko mugabo kugendana n'Imana kwasigura kuba mu migenderanire myiza hagati y'umuntu n'Imana, hanyuma rero ukagenda ushira mu ngiro ivy'Imana isaba, ivy'Imana igomba, ivy'Imana inezererwa. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero muri kuno kugendana n'Imana kwasaba kumvira ivy'Imana igomba, kwasaba kugira ingeso nziza, kwasaba kuba umuntu w'intungane, kwasaba kuba umuntu novuga ngo atagira agasembwa. Imana yacu nidutabaro. Rero uyu Henoke ngo burya yabayeho aramenyekana yuko ari umuntu w'Imana. Abantu rero burya ngo mu nyuma bamaze kumurondera bakamubura, niho ngo hageze igihe baravuga bati twisunze ukuntu yari ameze, twisunze ingene yari umuntu w'intungane. Niko amakomantere biblika amwe amagenda avuga burya ngo nta wamenye ngo Imana yamutwaye ryari, ahubwo bararondeye ngo baramubura, kume ngo Imana yari yamutwaye. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero burya aya majambo ni ikimenyetso, ni icariho c'uko igihe kimwe inzambi izovuga Imana ikajana mu bwami bwayo bwo mw'ijuru, hahandi Yesu Kristo yasiga abwiye abigishwa biwe ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atarariho ndabibabwiye. Hariya rero burya hariho kandi hariko harategurwa abantu bagendana n'Imana, abantu bumvira Imana, abantu bakora ivy'Imana igomba, abantu bitwara uko Imana igomba ko bitwara, abantu bubaha Imana, abantu bashira mu ngiro amabwirizwa y'Imana, ivy'Imana isaba. Abantu niyo byashitse bagacumura, niyo byashitse bikabagora, bihuta gusaba Imana imbabazi, bagira umutima umenetse nk'uwa Dawidi. Dawidi burya ntiyabaye umugororotsi ngo abe intungane itigera icumura na gatoya, ariko mugabo ngo igihe cose amenyeshejwe yuko yacumuye
ntiyagamika izosi, ntiyigira jokone, ntiyigira agahambaye, ariko ngo yacaca bugufi akemera agasaba Imana imbabazi. Imana yacu nihimbazwe. Ni nayo mpamvu igihe yashingirwa intahe kugira ngo abe umwami, byavuzwe ngo Imana yavuze ngo nironkeye umuntu afise umutima umeze nk'uko jewe ngomba. Burya rero uwo mutima nawe ni umutima uciye bugufi, si umutima utigera ucumura, kuko ngaha ku isi ni ku mugwa wa Satani, tugwanywa n'isi n'umubiri na kameremere n'iki n'abadayimoni, n'ibyo duhura nabyo byose birimo intambara, birimo amakuba, birimo amarushwa, birimo amageragezwa. Ariko kugira umutima uhwanye n'uw'Imana igomba ni ukwihana igihe cyose umuntu aba yakorokeye mu byaha. Rero aya majambo tubonye rero ngo Henoke inyuma y'iyi myaka 65 yagendanye n'Imana imyaka 300 yose. Uyishize hamwe n'imyaka yamaze atarakizwa, ikiba imyaka 365. Imana yacu nidutabara. Aya majambo burya rero komantere biblique zerekana ngo bisigura yuko kubera yuko umwaka ugizwe n'iminsi 365, bisigura ko umuntu akwiye kugendana n'Imana, akwiye kumvira Imana, akwiye kubaha Imana, akwiye gukora iby'Imana igomba iminsi yose uko yakabayeho mu mwaka wose, atamwaka n'umwe, atamusi n'umwe, nako munyemerere mvuge gutyo, atamusi n'umwe asibye kugendana n'Imana. Umuntu asabwa kugendana n'Imana iminsi yose. Nigeze kumva indirimbo novuga ngo nakunda kumva mu buhungiro iyo nakuriye muri Eglise Katolika, niho bakunda kuririmba kubera yuko nyene hari hafi yaho twari dusanzwe tuba. Niho baririmba indirimbo ivuga ngo ukwemera k'umunsi umwe uko siko kwemera, ukwemera k'ukwezi k'umwaka baraduga bavuga ngo ukwemera kw'imyaka 100 uko siko kwemera. Mu kurangiza bavuga ngo ukwemera kw'iminsi yose. Murabyumva, bavuye ku myaka 100 bavuga ngo siko kwemera, uko kwemera kw'imyaka 100 mugabo mu mwaka ugira 101 umuntu agaca atakaza ukwemera. Uko kwemera siko habana na gatoya, ariko ukwemera nyako ngo ni ukwemera kw'iminsi yose. Nimba uzomara imyaka 101 ukwiye kwemera Imana, ukwiye kumvira Imana, ukwiye kubaha Imana iyo myaka yose, no kuvuga iminsi yose. None rero bene data nano majambo kugendana n'Imana, Enoke canke Henoki, kugendana n'Imana kwiwe abahatagasemwa atarabaga, abaho yumvira Imana, abaho yubaha Imana, abaho bizwi yuko ari umuntu w'Imana agendana n'Imana. Hanyuma rero ngo ico Imana yamuhembye hageze igihe iramukura muri ino si yuzuye ibyaha, ngo iramutwara, abantu ntibaba bakimubona kuko Imana yari yatwaye umuntu wayo. Yagendanye nayo, ntiyacobogora, ntiyahesha, ntiyanenya, ntiyanegurija n'ikintu na kimwe, abaho agendana n'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi. None rero imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu cuno munsi igitondo gishasha, nagomba ngo wishire ku munzane we ugikurikiranye urabe ukugendana n'Imana kwawe uko kumeze. Kugendana n'Imana si ukuyipima ko, si ukuraba yuko itambuka cane nawe ngo utambuke cane, ariko kugendana n'Imana ni ugusabana nayo, ni ukugiranira ubusabane nayo, no kugiriranira imigenderanire myiza hagati yawe n'Imana. Iyo migenderanire nayo kugira ngo ibe myiza ni uko ugerageza kurwanya, kwanka, kwirinda, kwiyubara no kwigiza kure ikintu cyose Imana itanezerererwa. Ibyo nabyo byose by'Imana itanezerererwa ni ibyaha. Nta muntu atazi ko kubeshera abandi ari icaha, nta muntu atazi ko kwiba ari bibi, nta muntu atazi ko kwica ari bibi, nta muntu atazi ko amacakubiri y'amoko n'ibi nayo ajana habi, nta muntu atazi ko ihorihori rihonya imiryango, nta muntu atazi ko inzigo ari ikintu kibi kibishe, nta muntu atazi yuko
kumbure kudodobereza abandi nabyo nta muntu burya usanga kenshi ungene umuntu ameze arimanwe muri we kumenya ikibi n'iciza. kubera iki no mu itongo rya Edeni burya ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bariye ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza. niyo mpamvu abantu benshi ibibi bakora babikora ku kagagazo, abikora azi yuko akoze ikibi, abikora azi ko bimufitiye ingaruka mbi. sinibaze ko muri kino gihe hari umuntu anywa inzoga akaborerwa, hari umuntu anywa itabi kumbure ibyo byose atazi ko bishobora kumutera amakanseri, atazi ko bishobora kumugirira nabi. nta muntu kumbure abigenderamo atazi ko ari bibi. barazi ko ari bibi ariko mugabo ugasanga abantu baguma babigenderamo kubera abantu ni ibiremwa bigoye, ni ibiremwa bishobora kwisuka kuri songoye sous prétexte ko umengo niyagera impande y'irisongoye ahava cakevya. Imana yacu nidutabaye. twabonye abantu benshi bagira amasanganya iyo bariko baratwara imiduga baborewe, kandi nk'uyu abavuye mu kabari bamubwiye ngo wewe ko waborewe rero ryama ngaha nyene hariyo amahoteli. ububare bwinshi usanga hariyo amahoteli, usanga umuntu ashobora kuronka harara ariko akavuga ngo wapi jewe ngo ntegerezwa kugenda ngo sinaborewe, ngo jewe ngo nturambona naborewe, ngo murangwa n'izisumbizi. mugabo ugasanga imodoka yayurije umusozi, yayurije mu nkombe, yayisekanye n'umusozi, ugasanga ibintu bimeze ukuntu. none rero abantu barafise ako kantu ko kumenya ikibi n'iciza, akamenya ikibi akamenya n'iciza. mugabo ikibabaje nuko usanga umuntu azi gukora ineza akoze ikibi. Imana yacu nidutabare. kandi ijambo ry'Imana nasomye naryo rivuga ngo uwuzi gukora iciza ntagikore biba bimubereye icaha. igihe cyose uzi ko ico ciza ugikoze gifise akamaro haba kuri wewe no kugikoreye no muri societe no ku gihugu, ico ciza uretse kugikora burya ngo bikubera icaha. nano majambo rero n'abahigwe abantu bagendana n'Imana, kubera hazogera igihe kimwe Imana ibajane. Imana yacu nihimbazwe. turafise ibyo twasezeraniwe, turafise amasezerano atubwira yuko Yesu Kristo azogaruka gutwara abamukoreye, abamwumviye, abamwakiriye bose, kuko bahawe gucika abana b'Imana. mbega none wowe uri kuragendana n'Imana canke muri ino minsi byarakugoye? nagomba nsengera isengesho rirangiza kino kiganiro igitondo gishasha mvuga ngo nimba wumva bimaze iminsi bikugora kugendana n'Imana, kubaha Imana, kumvira Imana, gukora ibiyihimbara, nagomba ngo dusengane nawe. usenge ubwira Imana ngo Mana, jewe birangora kumara indwi yose ntacumuye, kumara umunsi ntacumuye birangora, mu vyaha niho nibera. uyu Henoki wewe turumvise ko yamaranye n'Imana mu migenderanire myiza igihe kirekire, ariko mugabo jewe siko bimeze. jewe birangora, sanga nabeshe, sanga nashakanye, sanga nasambanye, sanga navuze abandi nabi, rurabingora, murantukana, mfise ingeso mbi zihora zimvangira zitagomba yuko ngendana nawe. niwabwira Imana ikikubwiza ko imbabazi uca wemerwa n'Imana kandi bica bigenda neza. dusenga Imana rero bene data bakoze ba kino kiganiro, uko intumbero ya kino kiganiro so kumara umwanya muremure, ariko nubwira ngo dusangire namwe ijambo umuntu ashobora kwirirwa na Mwami Yesu. tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, none umuntu wese ayumvise akaba yihanye ibyo yagendeyemo, ibiriko biramubuza kugendana nawe, ibiriko biramubuza kukubaha no gukora ivyo ugomba. ndakwengeze ngo uyo muntu muguze ko imbabazi zawe zimuboneke, ko ibisigaye mushoboze kugendana n'Imana, mushoboze kugendana nawe, mushoboze gushira mu ngiro ibyo wihanikije, ibyo wipfuza ko abantu bose bashira mu ngiro, kuko igihe nicashika uzomugira nk'uko Henoki wamugize. urafise ahantu uzomutwara umuntu wese yagendanye nawe mu migenderanire myiza. urafise intero, urafise ingero, urafise ikindi gihugu kitarimwo ivyaha, kitarimwo umubabaro, kitarimwo amarushwa n'amakuba n'amageragezwa, uzojanamwo abantu bagendanye nawe. urakoze rero, ivyo ugomba vyose bishishikare kuba kuri bana bakunzi ba kino kiganiro. mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye, amen.